Ibibazo vyose bijanye n'utunenge twibonekeje mwisekeza ryo kugura ibigori riherutse vyarishuwe n'umushikanganje mu vyajejwe harimwo uburimyi muri ico kiganiro yahaye amesha makuru kandi ntiyahakanye utwo tunenge. Mu kibazo kijanye n'abakozi bari bajeje kwegeranya ibigori bigenjeje nabi mu kugira ivyo bita amakomisiyo canke mu kuja kurangura ivyo bigori bonyene bagaca babigurisha kuri Anagesa, Prosper Dodiko yishuye avuga ati nivyo twese twarabikurikiranye twarabonye yuko hari abantu badukoreye nabi, abantu babirangura bagashabaza kubicuruza bakagomba kungukira kuri leta, ubwo tubwita ubusuma. Byaribonekeje kandi yuko no kutubahiriza amasaha yo kugurura aho basanzwe bagurira, ugasanga rero umwene gihugu ariko arajuragirika. Ubu rero bavyo rero urugero bahanwe ko turizeye yuko muri kampanye ya kabiri utwo tunenge tuzoba twamaze guhera canke kugabanuka. Ukijanye nabo bakozi nyene bagora ivyo bigori bakandika ibiro biri munsi y'ivyapimwe bitwaje ko bitumye, Dodiko yishuye ko ingingo zafashwe bitazosubira. Abariko barabigura wasanga bagenda barakata ibiro umwene gihugu aje gushora bitwajije ngo ntivyumye. Arico gituma ubu iyi kampanye twizeye kwizogenda neza, kuko kampanye ya mbere twayikoze bigoye ari mu mvura, beshi baragize n'ingorane ngene bavyanikira, ariko ubu akazuba kase, ubu turazi neza yuko abene gihugu bafise ibigori vyumye, ntagire umwene gihugu azokwemera yuko bamukata n'ikiro na kimwe. Mu gihe hari abadandaza baciye baja mu gihugu ca Tanzania kurangura ibigori ku giciro gito babizana kubigurisha ku kigo Anagesa, umushikanganje Dodiko yagize ati bace bihinda muri Tanzania kubirangura kuko hoho birazimbutse, baca bagomba kubishora rero ku kigo Anagesa. Ibyo byose rero tumaze kubiraba twarakoranye na mugenzi wacu vyajejwe harimwo intwaro, abantu benshi barafashwe, haro n'abakomeresa benshi bafashwe, n'ibigori birafatwa bongera bacibwa n'amande. Barabonye yuko ubusigikorwa ca Anagesa gusa ni gikorwa c'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, twese tutagucungera. Nayo kubijanye n'ibigori vyegeranijwe mu nyuma birabora, umushikanganje Dodiko yarahumurije ko ivyabaye bitazosubira. Mu mwaka waheraho tweganije umwimbu uruhande rumwe bikononekara, nivyo bijya byarababaje, kandi mwarabonye yuko n'ababicungera n'ababikurikirana benshi bashe bahano. Kuri sekeza rero novuga ko ingingo zitari nke zarafashwe mu bisabwa kugira ngo hangare bimeze neza, harimo yuko hateza ko harimo amaparete, hateza ko haca umuyaga bimwe twita aeration, mu kurindira yuko tunagura bijya bigega bibiri bimwe twita resiro, zimwe z'Igitega n'izindi zo mu Ngagara, tuba turikora kuri ayo mahangare ari au niveau de la province. Iyo sekeza rero rigira kabiri yo kugura ibigori vy'abarimyi rizotangura kuri uyu wa mbere itariki 3 ruheshi umwaka wa 2024.